andere boshaka twongeye kandi gushimira Imana kubw'ubuntu bwayo budasanzwe itugiriye kuri uno mwanya. Ndabizi neza ko umunota uwo ari wo wose Imana iguhaye kumva ijambo ryayo ibigomba kukubitsa amabanga yayo, kuko icyo Imana ivuze cyose kiba kiri nyinshi kuwacumvirije. Ego Yesu niwe jambo w'Imana. Amajambo ngomba ko dusangira kuri uno mwanya ari mu gitabo cya Yohana igice c'10 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Ngomba kwereka ko ariyo difference y'umwungere n'umuyangayanga, kuko burya inyuma y'intama ntiyahagarara umwungere wenyine, inyuma y'intama hashobora guhagarara n'umuyangayanga. Ego bose bashobora kuboneka yuko bifuza ko zigiwa, ariko si objectif imwe. Ijambo ry'Imana ratubwira rero mu gice c'10 umurongo w'10 ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica n'ugutikiza, nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironge ubugingo kandi ziburonge busagutse. Yesu niyavuze ngo naje kugira ngo baronge ubugingo, ahubwo naje kugira ngo zironge, kuko muri ico gicapo Imana yashimye kwita abayizera yuko ari intama zayo. Kubera ko Imana itabise impene ikabita intama, ni kubera ko ariyo makarite yo guca bugufi aboneka mu ntama, ariko ari ikindi kintu abantu bagomba kwibuka muri iyo ntama nyene, kuko ishavuye ishabura nabi. Ariko ndashimiye Imana kuko icyo yashimye kutwitira intama ni kugira ngo tuyorohereze mu kuyikurikira iduhamagaye. Umurongo wa 10 nari muvuga ngo ni jewe mwungere mwiza. Uyu ni Yesu yivuga. Abantu benshi baribaza ku imvugo ya Yesu. Umuntu umwe yigeze kuvuga ngo mwigisha mwiza aramwangira, ariko nga arivuze avuga ngo ni jewe mwungere mwiza. Suko atari umwigisha mwiza, ariko ubwiza yagomba kwigaragazamo bwari ubwiza bw'ubwungere. Ndakwifurije kuragirwa na Kristo, kuko muri we ni ubugingo bwose aburongeka. Iyo mvuze ngo ndakwifuriza kuragirwa na Kristo, jende umuntu naragiwe na Satani murabizi muri kahise, ariko maze kwinjira muri ubuzima bwo kuyoborwa na Kristo, amahoro ni yose, umutekano ni wose, ni dutuza cyangwa tunezerwa kubera ibyo dufise, ahubwo tunyuzwe n'uwo dufise, kuko byose abiri muri we. Amina, haleluya. Avuze ngo dumwungere mwiza. Umwungere mwiza yigura intama ziwe. Uyu ni Yesu abivuze, ni yari bwapfe, ariko atangura kumenyesha ngo ego ni cyo mwungere mwiza, kandi kizotuma mumenya ko ndi umwungere mwiza nuko jewe zo kwigura intama zanje. Bisigura ngo mu kibanza cyo gupfa c'intama umwungere yemera kwitanga. Turaza amakuru y'umwungere aho Dawudi intama zaterwa akazirukako, akiruka inyuma y'intambwe akayigwanya kugezaho ayaka intama, kuko yari yiteguye kwigura intama ziwe. Yesu rero avuga ngo niwe umwungere mwiza. Uwaragiye Dawudi avuga muri Zaburi ya 23 mu murongo wa mbere ngo uhoraho niwe mwungere wanjye. Iyo tumaze kumenya Imana nk'umwungere wacu, tumenya yuko ubuzima bwacu ni devoir cyangwa ni gikorwa aciwe. Ariko ngagomba kutwereka difference ku murongo wa 12 ngo ari ku mucangero atari umwungere bwite, kandi intama atari iziwe. Iyo abonye ibingirije ata intama zigashwiragira. Bisigura ngo igihe cyose uzobona umuntu ati intama zigashwiragira, menya yuko atigeze aba umwungere. Ariko ngomba kukwibutsa yuko inyuma y'intama ntiyahagarara umwungere gusa, ahagarara n'umuyangayanga. Umuyangayanga nivyo ashoboye kuboneka yuko yitwararika intama yuko zifungura, ariko menya neza ko agomba ko zifungura zivyibuha kugira ngo agurishe ibiro. Ariko Yesu yatwitwararitse, atwitwararika kugira ngo tubeho neza ubuzima atugomba mu bakundwa. Muri kino gihe cyo kumugoroba Imana ikuziga kugira ngo igukure inyuma y'umuyangayanga wese, kuko ejo nejo bunde uriko aragutwara mu ijuru uramubona muco yitwararika kuri wo, kuko umwungere yigura intama. Kugira ngo yifuza ko intama ibaho neza, niyo priority. Yifuza ko intama ifatwa neza, niyo priority. Ariko umuyangayanga yifuza ko intama igarukira ku macuniro kugira ngo ibindi bikurikire. Imana yamaye no revelation. Nari ndi muri 3 days of prayer, iminsi 3 y'amasengesho, ndiko ndondera ibirere bishasha byo gukoreshwa n'Imana. Muri icyo gihe ngira ngo genda ubwire ubwoko bwawe yuko ibihagarara inyuma y'intama byose atari umwungere, ariko ibindi bishobora kuba umuyangayanga. Rero ndagukebuye nikebuye kugira ngo ubuzima bwacu butumbere Kristo. Bakundwa, genda umuntu nohinduka, ariko Kristo nahinduka. Nico gituma nzokwama ndagukwegera kunywana nawe, kuko niyo mara kugira ubusabane nawe. Ego je nk'umwungere ushobora kusiga kwishengero, ariko Kristo nk'umwungere abera hose icyarimwe. Biraryoshe kubana nawe, ariko nanjye birabera byiza gutonda inyuma yo mwungere kugira ngo tuziragira amahoro. Ndasenze ko Imana ikuzigamire munsi y'amavuta y'umwungere mwiza, ariko igushire kure y'uwo gutwara ahatariho. Ndahezagiye ubuzima bwawe,
ndakwifurije ibihe byiza, ariko wibuke uwakwitangiye akeneye kubona ugaragaza kuri kuramushimira, nta kindi akugomba ko kirasa ubuzima bwo kumuyoboka. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza, Yesu abagwanire muri kino gihe tugezemo gikuze. Imana aba ari ubwayo bitubere impome zidukingira kugira ngo ntituve tugenda hatariho, ako tugenda hatariho tuguma kwiseka kuri urwo ruhome rwiza ariyo mana yacu, kugira ngo dutekane tugende muri aya mahoro ya Kristo. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, Imana ibagwanire. Ni ku mugoroba nivyo uko turiko turumva buno butumwa bwiza, reka tubusangize abandi kugira ngo ejo niyaza adusange twiteguye nk'abazo bakurikiye. Yesu abahezagire cyane, murakoze.